umugabo afise icubahiro burya umugabo wese ariko arakura abwirizwa gukurana icubahiro ciwe kugira ngo kigume gihagaze neza nuko yirinda gusambana amaze gusambana gusa inguvu ziwe zose cazitakara ati kubera iki ujya mugore uryamanye nawe yarafise imigera imyanda yakuye mu bandi bagabo yaryamanye nabo uri umwe umugabo wa Coco Claudine benshi baramuzi mu bitandukanye ariko kandi ndashaka kumenya imbere yuko uhura nawe imbere yaho wari ubuzima bumeze gute mu buzima bwo kwikomeza mu bikorwa ndetse kumbure n'ubundi buzima bw'urugo tuba tutatse bo mbere je nakuze ndumuhungu atazi icitwa umugore nanjye ndahubwiye ni kugira ngo umenye neza umuhungu ari vierge aratinya suwa ari wowe wese atubahutswe n'umugore nibikunda ko yosambana umuntu agiye kurya inyama atatetse atasumye zaguze uwundi mugabo mu nyuma rero biza gutera ingorane zikomeye tuza kwisanga kuko ubu imimenyerano y'iwanje nawe wowe musanzu usanga atari imyita bafise muhanza kwisanga najyamanye nawe munzi wiwe ico gihe naranahakiwe umugabo so yarahari yego gusa inzu yabananamo n'umugabo oh my god ico gihe narahigiriye ibibazo kuko niho umugabo yacyashwanira n'umugore hafi kumwica aramwirukana tujya muri bya biri byo kuvuga ati tuze tubane nakuri naramaze kugwa mu mutego ndamukuru iwabo byagenze gute yarabimenye umugabo yarabimenye muri za reconciliation muri bya biganiro ngo turiko dusabana imbabazi narakoze icyaha naragizene bwa bujuju wowe waciye yes wewe niwe wagiye gusaba imbabazi umugore cyangwa umugabo bose urumva habaye umutego ko hacyaba we n'umugabo ko naramubwiye avuga ati ariteguye umugabo nzogene dusabana imbabazi kumbe n'umutego ako nayo pisa kaza namusaba do kwa fi ubuzima bwanjye bwaciye bwononekara ico gihe umugabo akimara kumwirukana kubera ko yamenye yuko wajyamaye n'umugore wiwe yacasubira iwawe umukobwa cyangwa umugore yari kiruruma yaramukubise hafi kumwica ndafise inkovu ngaha nibuka ico gihe kuko yarankubise ingumi niranaboneka ndafise inkovu ngaha iyo nkovu ufise ngaha onya wakubise umugore nico ndayibukira ko uwo mugabo ndico gihe wewe koko yakubaha akamafaranga wari ufise atangura guzara tahijo wakanyumvija ni ari mu busambanyi ari kubere kungwa ariko ari nezereza ride stress amahera nayi wiwe sigura yuko ugihura na koko ari umuntu basubije inyuma impano yawe canke inyenyeri yawe bo sinzi ko ugiye kubifatanya womenga nivyo mugabo jeje novuga ko we muri we mu ntango harageze ukuntu iyi discipline ndabona ko bigiye kuduga mu mwanya munini umaze ntandukanye nawe ari kugerageza kwiyubaka mu gutandukana nawe intandaro yabaye wewe intandaro yabaye yi kuko bivugwa yuko wagiye contact n'umuzungu yarasinze amafonisa canka amushiramo amafaranga abikoze kubera ifuhe canke yari kubera iki kandi umugabo atarahari kandi umwabanye mubitse atarahari ngo basaba mushurashutse Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mutevanye na muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV ndagwikaze wowe uri ko dukurikirana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvya barabu ndavuga wa Manse nabi Saudite abari Dubai Canada America mu Buswisi ndetse no muri Australia mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho nagira amahirwe kwagira umutumire adasanzwe. Yes, muramuzi mugane ubuheruka aho twari ko turayaga kubitandukanye nizo gateza kwicaho kandi gatonya ngahanya yitwa Claude muramuzi tuza kuyaga katumwakire hama kandi tuyage kubijanye n'ubuzima ndetse n'ingene umujene ashobora kwiteza imbere mbega nibiki bizotuma umujene acika intege ntatera imbere turagwaye ikaze. Urakoze cyane Frank umeze neza murakoze kumikaze yego ndabakengurukiye cyane. Yes uramutse abakunzi ba African TV hari abantu benshi bakumenye bagukunze bakunze ivyumviro vyawe mugano giherutse reka n'abakunzi ba African TV ndabaramukije gira ati ndabakunda kandi biyumva amahoro biyumve baguwe neza ndi umuntu akunda kuyaga kenshi
gusabikanya n'abandi bijanye n'ubwenge n'ubumenyi kuko hariho ivy'Imana ishobora kuba yaradushizemo itashize no mu bandi. Yego. Yes, yitwa Claude n'umuhinga wo guhingura bitandukanye aho ahingura ari mu ahingura kwanza ino pilipili afya pima no pilipili nziza y'akaroro keza. Yes, araza kudusigurira d'abord amakara twinjire bega mujana amahinguro imeze gute ni pilipili nziza irimo vyinshi bitandukanye tuza gunuka tanga nimeho kugira ngo abantu bakene agapilipili bakene kuza barihereza agapilipili hano bagipilipili imeze nabi. Ego kandi pilipili mu bisanzwe ni igifungurwa gishobora gukinga ingwara nka kanseri n'izindi ngwara zimwe zikunda kuza zibangamira abasirikare b'umubiri kuko iri mu bintu biduza abasirikare b'umubiri birabakabura bakabura abasirikare bagwira kandi bagakomera. Ariko kandi iyihinguwe nabi iyo umuntu ayikoresheje nabi irashobora konona umubiri n'ingoga kuko irimo ubumara bushobora kubangamira umubiri. Rero ni byiza ko umuntu ayikoresha yahinguwe neza kuko wanashaka igifungurwa cyose ibifungwa byose dufise ngaha ku isi umuntu abihinguye nabi birashobora kumwononera amagara yiwe ariko iyo abikoresheje neza akabihingura neza bikamugirira akamaro. Guhera ku mazi nta gifungurwa na kimwe dufise ku isi n'amazi ciza cari 100% umuntu yopfa gukoresha uko nyene atabubwenga atabuhinga yashizemo. Paulo niwe yanditse ngo abo ubwenge barya bashima. Yego. Yes, ni Claude mwamumvise n'umukozi w'Imana n'umuhinga n'umupapa ama numwe mu bantu amaze kugira amahinguriro menshi atandukanye ariho kandi numwe mu bajene bigeze kuba bafise amafaranga hama kandi bakaba bafise n'imigambi myinshi. N'ubusikiye gutucyuno munsi tashatse kugiyaga bega ni hehe abajene bakunda gufelingira cyane kugira ngo imigambi yabo gutera imbere kwabo ni kugende neza. Hama kandi mu gihe cy'amahitamo y'urugo hari igihe bihungabanya urugo rugahungabanya imigambi y'umujene canke abakobwa bagahungabanya canke abagore bagahungabanya imigambi y'ugwaruka. Ubwawo abibonye gute muri experience y'imyaka myinshi ufise? Muri experience y'imyaka myinshi ifise ndavye ivyigwa n'ubushakashatsi nagiye nkora mu buzima butandukanye naciyemwo ndi umurundi yagiriwe amahirwe yo kugendagenda mu bihugu bitandukanye ntagiye nk'impunzi nari nagiye nk'umuhinga nashobora kugenda nerekana ubumenyi sanzwe fise hari byinshi rero nashoboye kugenda ndabona. Mu bisanzwe turiko turaba umuntu uko ameze uko yubatse umujene n'umuntu afise ubushobozi ububasha bunini bwo guhindura ibintu afise ubushobozi bwo guhindura ibintu vyari bibi bikaba byiza. Umujene afise ubushobozi bwo gutuma kazoza k'amasinzi y'abantu benshi kaba keza mu gihe yifashe neza ariko kandi ashobora gutakaza izo nkomezi iyo yisamayeko kandi mu kanya gatoyi kuko ndiko ndaraba umuntu ahanini umuntu ndamubona igicapu ciwe akiri umujene kuko akiri muto akiri umujene aba afise inguvu zidasanzwe abantu benshi batinya. Akarorero Satani aratinya abajene kuko Dawidi kugira ashobore kwica Goliyati ntiyari umutaba yari umujene kandi ugiye kuraba Yosefu kugira Egypt no munsi w'igihugu carurangirana ku isi muri Afrika n'igihugu gikomeye cyane giteye imbere ni kubera Yosefu yari umujene. Ni ukuvuga turiko turaraba Samusoni yashoboye guhonya abafilisitiya yari umujene. Nuvuga umujene abantu bakiri bato bafise inkomezi zidasanzwe Satani atinya. Rero gusa iyo umujene ahagize ubusamazi na gatoyi aratakaza za nkomezi yari afise bigatuma bagoyigoyi takaza ubushobozi. Aho hantu tubibonera kenshi ushaka turabire kuri Samusoni yaratakaje inguvu yari afise kubera umugore umumaraya. Nuvuga umugore yari umugore wiwe kiriya gihe yari umugore wiwe yari umugore wiwe babana kuko yaramwinyegejemwo barabana niwe yamugabanuje inkomezi bituma inguvu ziwe zitakara
hama kandi satani arazi yuko umujene afise inguvu nyinshi zimugwanya ahanini agerageza kuzigabanya ikintu kizigabanya n'ibintu bibiri gusa akabarirwa n'ubusambanyi aho hantu uza kubibonera kenshi Yosefu ntangira akararo kuri Yosefu inguvu yari afise muri kijya gihugu satani yarabona neza yuko ari w'Imana ishobora kuzosha muko satani burya aramenya bakamenyi satani aramenya kazoza k'umuntu wowe ubwawe utaranana nakamenya utaranakabona rero satani warashobora kubibona Yosefu satani yarazi inyenyeri murimo yarazi nica azomarira Egiputa Yosefu ataranabishikamo ivyo bintu burya niwe yaciye aca mu rujya mugore wa muka Potifari amuteza kumukunda kuko umujene aba afise igikundiro cyawe rero kugira ngo ugikinge ukirinde neza wirinde ubusambanyi usambanye na gatoyi force za nguvu zose ziba zitakaye cyangwa kwana mu bijanye n'ivy'umubiri nyene wubatse turaza kubirabira hamwe kuko psychologiquement umujene cerveau hari ivyitakaza imigera hari imigera icimutangura kumwe ivyifuzo bica bitangura kumana ntasubira kuronka inguvu zo kwiyumvira no gukora yamaze gusambana muga acuga yakira umujene yugaye bari umuntu atinyitse cyane na satani atinya mugabo yihenze gusa gasambana gatoya barama yagiye kuva mu bwoko bw'Imana reka umujene ndamugereranye n'ubwoko bw'Imana kuko abakira umuntu Imana yifuza gukoresha agiye kubuvuma aho bwa kubuvuma yarabuhezagiye aravuga ati burya bwoko ntibushobora kugumika kugira bikunde kubuvuma banza ubatera akaboregwe banywa inzoga baboregwe bace biraha muri we bajya bakobwa beza bace baza muganga usambanye aho Imana icibakura kw'inkomezi mu bisanzwe inkomezi z'umuntu igikundiro ciwe n'icubahiro ciwe bica bitakara muri make abagore bamara ivyubahiro canke iterambere ry'abagabo mu bisanzwe ubusambanyi umugore wese aguteze kugira ngo inkomezi z'umuntu zihere ukusambana uno munsi umugabo afise icubahiro burya umugabo wese ariko arakura abwirizwa gukurana icubahiro ciwe kugira ngo kigume gihagaze neza nuko yirinda gusambana amaze gusambana gusa inguvu ziwe zose cyazitakara ati kubera iki ujya mugore uryamanye nawe yarafise imigera imyanda yakuye mu bandi bagabo yaryamanye nabo sinzi ko urabona kenshi abagore kenshi umujene akiri umusore akiri ko arakura akiri umuyabaga umenga afise igikundira kundwa n'abantu benshi n'umukobwa nyene nuko nyene umukobwa arafise icubahiro ciwe arafise ubutunzi atengatiye ababitse bw'urugo bwa kazoza k'urugo rwiwe rero iyo bajya abagabo bakunda kuja ku bapfumu kuko abapfumu baraza ahantu hari umugisha abwira ati genda udevyereje umukobwa kiri muto amaze kumukura ubukobwa bwiwe nuvuga inyenyeri yiwe bayitwaye nizo bakoresha nivyo abapfumu bakoresha kugira ngo bahamura kugira ngo batere imbere ivyo bariko barakora bagira amasikse iyo nyenyeri yiwe niyotejeje imbere urugo nico gituma ingo ziriko zirononekara inguvu rero satani araza ahababaza araza ahantu hari inguvu z'urugo umukobwa nuko yirinda gusambana umuhungu nuko yirinda gusambana umuhungu rero yagiye gusambana kwasambana na maraya umuhungu ntashobora gusambana n'uwundi mugore bame n'uwundi mukobwa abakirizo kuko umenga bose baratinyana kuko bafise ikintu gitumwe atanwa ashobora kubaho kuwundi gutinya kuwundi muga umugore yasambanye yaryamanye n'abagabo batandukanye biroroshe ko akoresha guhera ukisanga mu rukundo ubwawe ukagerageza kugwara navyo bikanga kuko umugore arakubahuka ari umuhungu akiri vierge ntashobora kubahuka umukobwa nawe rero umuhungu rero akiri vierge yubahukwa n'umugore
amaze kumubaha akamuha umwanya bigakunda bikaryamana sefini ingufu ze ziba zihetse aho zari ziri ntihajyanye niho satani yarondera yes tuko turayaga ariko kandi nizo mu nyigisho bisaba ko abajene bumviriza bagatahura kugira ngo ushobore gutegura kazoza keza makandi biciye kuri kahise k'umuntu yanse nininya wakoze ubuzi butandukanye biciye mu buhinga n'ubumenyi wize canke wamenye canke wavukanye kumbure ariko kandi urumoma nafite urugendo rurerure warabaye mu Burundi uraba mu mahanga uraba Kampala bivaye n'imigambi mishogiye uratunganya ariko kandi uri umwe umugabo wa Koko Claudine benshi baramuzi mu bitandukanye ariko kandi ndashaka kumenya imbere yuko uhura nawe imbere yaho wari ubuzima bumeze gute mu buzima bwo kwikomeza mu bikorwa ndetse kumbure n'ubundi buzima bw'urugo tuba tutatse bo mbere je nakuze ndumuhungu atazi citwa umugore naje ndahubwiye nti kugira ngo umenye neza umuhungu ari vierge aratinya suwari wowe wese atubahutswe n'umugore nibikunda ko yosambana nibazaguhene Franike ngo hariho umuhungu yoshobora kubaho ku mukobwa ari sugi ngo bakoregere ku rugero gukora ishacu ubusamanye nibikunda ko bose bafise ukuntu buba batinyana bisaba umuntu akubaho akakuramo ubwoba niko nanje byanagenze aho nakuze kuva ntangura amashuri niga nariko ndaheza amashuri yisumbuye hari mu mwaka w'ibihumbi 2003 nasa nuko naje amashuri nari mpeje amashuri yisumbuye niho bimwe byo kuyuba burya ndakunda guhanura kenshi abantu burya utaciye mu bihe bigoye ntushobora kubimenya ngo ugire n'ugira inama yego jewe nari umuhungu atigeze atazi kuvuga kumenya icitwa umugore kuri nkwiza imyaka 20 nkanayirenze kuko nari umuntu bwa mbere atinyitse mugabo kandi nari umuntu akunda kuyaga rimwe na rimwe burya mvugana gake mugabo bishitse yugura ashobora kuyaga mugabo kwishuri ndi no kwishuri umukobwa caranazira burya twarigeze no gushwana n'umwarimu turiko turaheza amashuri yari umwari watugisha icongereza yakundanye n'umukobwa twicarana kandi rero mu gice cya mbere ashaka kumucisha kuri jewe kuko nabo wa gatatu ngiye kure nza gusanga ahubwo nabaye wa gatanu yamushize imbere yanje nza gusanga mutigiye kugira ibiharuro by'amanota abantu wayijana amanota 10% bampaye icyo gihe bampaye 78 nari kugira 88 ijana zanga nakorotse ndi hasi iwe yamudugije kubera ko nari nsanzwe nzi ko bagendana tugiye twarabipfuye turaja no muri direction avuga ati none Jesse turi mu rugero rumwe bokundana nawe gute kandi ari umwarimu izo bitakurushimira izo wabona nk'ikibazo sinanabona nk'iki kuko bwa mbere byambere n'ikibazo no mu ishuri no mu manota kuko yarashaka kumuduza hasi kubera ko yirondera amanota biciye mu gushurashura nawe mu buki navuga ati no nibishoboka nibikunda turanabipfa gushika ko n'umuntu ariko ararondera ikintu kuri kwacu gushika tugera no muri direction kandi ico gihe umwarimu dusa no kumengane dusubiye guhuza Imana ishimwe ko mengana nta n'umwaka yamaze yaciye apfa Imana ishimwe none ico gihe ko yangiriye nabi ku buryo twarankana kubi kwishuri ico gihe twarankana kubi pe yego nanje n'umuntu yo twankanye burya rimwe na rimwe ndakureka kiba gisigaye n'iki murakuragira inzikore y'akazikira oya none dushwane bintere kugira stress bikomeye kandi nzi yuko igihano kiri imbere yawe burya umuntu yankana n'umwije igihano ciwe arapfa niyo mpamvu tubwirizwa kuba dufise urukundo ubuzima rero bwarabandanije mu bwo buzima nza guhura n'umugore utabitegekanyije nta neguro bimwe byo kuyubo ndatashe nari umukwafere mvuye kuri salo yiwanje ari muri Mutanga Sud mvuye ku kazi ico gihe barateye hafi ya salo yiwanje hamaze kuba igitero niho naba bicaye bangomba ko nkora ntaha muvye akambwiye ati amajoro uzomererwa nabi ibintu mwe nivyo
rero nza gutaha nja nko ku mugoboka wa kabiri nciyeho nza guhura n'umugore akiri umukobwa yari umugenzi w'umugenzi wanjye twagendana bagendana narabona nza kuma warubatse usigaye ari umugore uri ngaho bayaho tujya mu nkuru nzoza umunsi umwe nzoza gufungura ungaburire yego ko wubatse yes yego bimwe muri ubwo buryo umuntu arera ubwo buryo bw'ubusamazi gusa gatoya usanga harimo umutego umuntu agiye kurya inyama atatetse atasumye zaguze uwundi mugabo mu nyuma rero biza gutera ingorane zikomeye tuza kwisanga nza kwisanga kuko ubu imimenyerano y'iwanje nawe wowe musanzu usanga atari imyita bafise yego mwanza kwisanga najyamanye nawe mu nzi wiwe icyo gihe naranahakiwe umugabo siho yarahari yego gusa inzu yabananamo n'umugabo oh my god haheze ibihe mbona kumenga nakoze icyaha kimwe ngira ngo ntabwirizwa gukora je namenje kabaye bimwe byo kugenda ngo ugiye gusaba imbabazi ikigongwe mwiyuzuze zosubire namaze kubona ko deje natakaje ingufu ubasha nari ifise gihe narahigiriye ibibazo kuko niho umugabo yaciye ashwanira n'umugore hafi kumwica aramwirukana tujya muri bya bindi byo kuvuga ati tuze tubane nta kundi naramaze kugwa mu mutego ndamukuru iwabo byagenze gute yarabimenye umugabo yarabimenye muri za reconciliation muri bya biganiro ngo turiko dusabana imbabazi narakoze icyaha naragizene bwa bujuju wowe waciye yes wewe niwe wagiye gusaba imbabazi umugore cyangwa umugabo bose urumva habaye umutego ko hacyaba we n'umugabo ko rero avuga ati ariteguye umugabo nzogene dusabana imbabazi kumbe n'umutego niyo mpamvu rero je nkunze kubwira abahungu ukeneye ko ubuzima bwawe bumera neza wirinde icyo nzi ni kimwe umusore ashobora kubahuka inkumi baratinyana mpaka bubakanye mugabo abagore arashobora kukuca mu ryahumye ugasanga uratakaje ingufu zawe ndazi neza ko icyo gihe urugero nari ngezeko nayemeje amashuri kandi nari ifise amafaranga ko nari ifise akazi nari salon de coiffure ubuzima bwanjye bwaciye bwononekara icyo gihe umugabo akimara kumwirukana kubera ko yamenye yuko wajyamanye n'umugore wiwe yaciye asubira iwabo umukobwa cyangwa umugore yari kiruruma yaramukubise hafi kumwica ndafise inkovu ngaha nibuka icyo gihe kuko yarankubise ingumi iranaboneka ndafise inkovu ngaha iyo nkovu ufise ngaha onya wakubise umugore nico nayibukira ko uwo mugabo muga kubera yari ifise inguvu nyinshi kuko nari umuntu akora sport twaragerageje icyo gihe gusa naho umenga turahwamishe ibya bibazo umugabo agomba kwica umugore wiwe ibire bisa no kumenga biraheze mugabo abiwabo bacana inzigo zicatangura kuba inzigo dutangura kurabana y'ingwe nabi wabo icyo gihe nagomba no kuja hanze wanashaka barababwira ati umuhungu yaje kandi agomba kuja hanze abiwabo n'uwo mugore batangura gutegura imitego mwene no mutwara icyo gihe harabaye urabona aka karere ko ngaha haruguru na karere kari kiganzwe na FNL icyo gihe baranambwira ati ntuwihene ngo utware ujya mugore icyo gihe harabaye ibintu byinshi yari yaravyaye mbwa arapfa umwana bandanya amashuri bandanya ubuzima ntubijemo mugabo bimwe by'impuhwe ndavuga atoya nakoze icyaha icyo gafite imyaka ingahe nafise imyaka 21 imyaka 21 wa mujene agiheza amashure wa mujene afise salon de coiffure kumutanga wa mujene ariko ari yubaka akomeye afise kazoza afise ivyiyumviro yize kandi naho nakorena narikorera ego ku myaka 21 ababanye n'umugore byashitse yaguye mu caha hamutwaye umugore utategekanije namutwara tujya kuba mu kinama tukibaho wari usanzwe uba hehe isororezo niho mvuka jewe kuba mu kinama tubanye ukwezi kumwe kwa gatatu naciye ngongwa imodoka ukwezi kose oya nta kwezi twari tubanye nk'imisi nk'indwi imwe
indwi imwe ya kabiri najabutse ibarabara nca nkubitwa n'imodoka nca hejuru yayo nkubita umutwe kuri paraburize irasanzara aho kwinjira indani byabe binkata ngo naciye hejuru y'imodoka ngo inyuma aha ndafise hari ukuntu ngaha hakomeretse icyo gihe kare harirabura cyane n'ubu harabura ko ari akantu kirabura hasa nuko hakize mbwa haraboneka ko yego umutsi w'indani wa oneri iragira ingorane icyo gihe kare sinaza no kuzuba muri iyo myaka bantwaye kwa muganga bazi ko napfuye mugabo icyo gusa basanze ni intuze yari ivi aka kantu gafuniko niko kari kataye inzira amakarigarukana ndasubirana bamuzima ubwo sinagenda kuzuba ndasubira ndamera neza basi icyo gihe rero nangura ubuzima bubi cyane ntusubiramo kenshi kuko hari intambara umuntu yaciyemo rimwe na rimwe yazibutse usanga bimutusha cyane ariho byishibuka ko jemba n'umuntu ageze kure rwose kandi azina n'umuntu atekereje nta busara nta muntu kuva mvuka nari umuntu akomeye yakoze siporo mugabo atigeze agwana umuntu twashoboye kurwana n'umwe kuva mvuka ndamwibuka uwo muntu nyine hari twari duvuye ibya salo twarikira za salo zime mekanike ntararukino nakorera nyine ahisororeza nafise salo zige za mekanike umuntu agira uko nibuka ko umukasi wanje waragize ingorane uwo natije umukasi umukozi wanje atize umukasi wo dukorana mvuye ku ishuri bambwira ko bawumwimye jewe naciye ntahaye nguzu ubundi mukasi icyo gihe rero ashaka ko dushwana ngo nakoresheje umukasi wiwe ngo nzanye uwundi navuga ati nawe ntiwanyimiye umukozi umukasi byaba ngombwa ko ndawugura aduza ugwamo icyo gihe twarafatanye yari umuntu yabona ko umenga ni munini ndamushyira hasi impwemu ziramera nk'uko umenga zigomba zimuherane niwo muntu wa mbere ni umwe wenyine wagwanye rero nakuze ntagwana iyo rero bishitse ibibazo bikashikira rimwe na rimwe ngira ibibazo byinshi je tumara hari ibintu byinshi ntibuka nashaka kwibuka ko binyibutsa byinshi umuntu aravyumva yuko pe wakuze uri umujene yari yizigamye yari yaririnze yirinda abakobwa ya myaka ya adolescence ntiyaja mu bushurashuzi ntiyaja gukinira mu byo kuyubira mu bakobwa cyane ariko ku myaka 21 abayubatse n'umugore atatekanije sinzi ko wamukunda ubana n'umugore utakonze yes ubana n'umugore utahisemo donc utabanye ya migambi yawe mu byo gukora bya vyumviro vyawe byabandanije gute mu yindi myaka yagira kurikira rero mu bijanye n'akazi naciye ngaha ku campus Kamenge niho nari fise salon niho naciye ndayimurira hagenda muri campus campus Kamenge ndakoreraho ubuzima ndabona ko umenga ntibuduga ufise umugore ariko aravyara ntiwari bwubake narubatse icyo gihe nagerageje ndagwana ndubaka ndabona ko nubatse inzu tugiye kuyibamo mu mezi make ahubwo ubuzima buca burapfa rwose ibyo nize siko nanize kontabilite icyo gihe sinabibandanije kuko nshiga mu w'icenda narigeze kwiga ibyo kubaka no kubakisha nza muri ibyo nk'aho umenga kusubira kugerageza kubaka ko nari ndabizi ndabifisemo uburambe ndabona ko umenga biriko biragorana ndabiheba salo iyo maze gutera imbere nsubiye kubona amafaranga ndavuga ati ibintu ndiko ndakora ntibiguye n'ibyo nize kwiyumvira kuragabanutse uriko abagenzi ni bake ni bake cyane duhura tubonana cyo naciye nkora naciye ntangura gufonisa mutoyi mutoyi njano nk'amafaranga nafunisa mutoyi kwijabe naha mu kigobe bagitangura maze kubona amafaranga nkasubira kwiga ntanguye kwiga kugira ibyigwa by'ubushakashatsi bijyanye n'ibya nutrition niho naciye ntanguza ikiganiro kuri RPA demi-combien hari muri 2014 2012 niho natanguza ikiganiro kuri RPA Akayabagu nakorera kuri radio Agakiza nja mvaho ntanguza ikiganiro Akayabagu kuri RPA ubuzima buca burabandanya mu nyuma nza guhura 2014 ko nari nakoze ivyigwa by'ubushakashatsi ku bijanye n'ibiharage n'ibiterwa bitandukanye
nari naronse financement ya Adisco. Adisco yaranyavarije muri Benday barampa ingurane. Bampaye ingurane yari ndiha mu mezi 28 imyaka 2 nca ndayiha amezi 11 kuko amahera yaciye aboneka ivyo nahingura vyarakundwa cyane ari mfise ifu y'ubuyi bita farine safina soja iyo safina wari wose avuga ati umwana atabonye safina ni yari kuko ihinguro ryanje twa Safina Industry Company ndayita farine safina yarakundwa cyane iyo fu umuco market gitangura gukora ngaho hajya haruguru ya hari pafu haruguru y'inama nshinga amateka hariho ibizu hajya niho umuco market yakorera yari fubumye cyane muri bijya bizu vy'ibiyo hamwe na mutoyi na furisa na mutoyi amafufa ifu y'ubuyi karite nije nazifurumisa muri mutoyi ndaduga natangura kubona amafaranga maze kubona amahera nca mpura n'umugore kigana ko nataye ikiganiro kuri RPA akayabagu ndiko nasigura ku biharage hama umushoferi umugore yarajije igisata cy'ibiharage muri Izabu acabaza umushoferi umuhungu uramuzi oro umushoferi yari mugenzi wanje yarandi acamubwira ngo umuntu ndamuzi aba mukamenge muri Kavumu kujya gatatu tuje ubwo nyene navuye kuri RPA nafuye gushika muhira nzamona imodoka kuri kabine shasha araklaxona ndugurura ndavugana nabo ndabereka ivyo nkora tambwa none twoshobora gukorana ndabwira atoke nangorana kirashoboka ukiri ngaho nyene ico gihe wari ucubatse na wa mugore nari nkiri kumwe na wa mugore nga mu ntambara kuko nayice muri ivyo bihe narigeze kubona amafaranga nikorana na PAM ntama mu ntara nibereye mu kazi munari siyazi ku kazi nta wundi muntu yaranzi je yitwa ngo umugore ngaha kuyisuretse we Claude nta wundi muntu yaranzi ubwamururetse we no kuvuga ko gusa ntangura kuba hatangura ku bintu by'ama complication mu buzima nkumva ko Jane ngena ntakazi nguvu ubazi by'abahungu bagendana makuru numva ko naragerageza kurondera makuru nkayatora mubaza none bimeze gute ko hari ibyo numva mu mubiri uje ngenda kubwira ubusamanye ni buragabanya inguvu umuntu atari ubukora umugore yabukoze wowe nawe ukaza kudumbukizayo egare ko nawe batake directement imigera kuko imusigaramo yiyenze gusa na gatoya umugore nawe umugabo naho utomufata yagiye gusambana uri umugore ubwirizwa kumenya ko nguvu urukundo mwari mufitane ruragabanuka usubiramo kantu wiyenze urumugabo kuja gusambana naho umugore atogufata wowe nawe ukacuja kudumukiza umugore wawe ukajyamana nawe inguvu no kuvuga urukundo mwari mufitaniye ruravaho abari wundi muntu yitambitse hagati yego imigera wakuye kuri uriya mugore kimubamo no kuvugiza kudetecta ubushobozi n'urukundo ubushobozi yarafise muri sex iwe urahera hari nkabura mubiri imigera atayandura ibi bintu by'amantuze by'ama infection bayugira nayo nibi byuko usanga umenga umugabo nta sex y'umugabo bujya n'ikintu cyo kurinda ushira mu mugore wari we wese rero ico gihe nakunda kuba ndi mu Kirundo nariko ndafasha mu vya PAM vya cantine scolaire mujanye no kwigisha abantu ingene bashobora gutegura ifungurwa na nutrition ingene bogaburira abana kugira amagara meza bagira ubushobozi bwo kwiga kwiyumvira bagira ubumenyi bukwiye niyo projet nakorera mu Kirundo na PAM dufaranga n'uvu twari tuhari warumeze neza ashobora kumara desimene nibera muri hotel mbayeho mu buzima atagwamo amanataha muhira mugabo nkabona esa nava ibibazo ico gihe naraja no hanze kenshi kuko nafise amasiksi yo kumenyekana nja hanze maze kumenyana n'uwo mugore wo muri Izabu ansaba ko togira partenariat kuri ico gitegwa cy'ibiharage avuga ati ntangorane turagira ubushakashatsi ndabereka ingene ashobora guhingura ifu y'ubuyi ivuye mu gitegwa cy'ibiharage ifu bashobora gukoramo ibitumbura amagato amakeki gatiryoshe cyane muravyo kuri page ya Facebook yanje muri iyo myaka uzobona ko narabishiraho page ya Facebook wanje Claude canke Saiko uyihamagaye ubibona amagato amakeke meza cyane aryoshe cyane dutegura journée porte ouverte na Izabu abafasha Izabu ico gihe baraza ari benshi numva hari amahera menshi bari bararose financement
bagomba kujustify ingene yakoresheje oro bari barayariye je ndabijamwo nzi ngo ngiye gukora nawo gumbe bagomba kujustify amahera bariye yari yaje mu Burundi kugira ngo ateze imbere cyo gisata cibiharage baca abantu ndere umuhinga kugira ngo nshobore kufasha uwo mugambi kuko bari bazanye uwo hanze ngo urabananira bari bazanye umuntu akuye mu hanze icyo gihe mbere hari bamukwe muri Zambia n'umuhinga mugabira abana naho ashobora kuronka produit y'ifu y'ibiharage ibyo bakora byose ifu y'ibiharage yaca yononeka kandi abere nyine ashobora gukora ifu y'ibiharage nziza cyane ishobora kuvamo ubuyi ishobora kuvamo ama snacks atandukanye yego icyo gihe ndahabara basikse nyene aciye ndonka mbere na nitike y'indege intembereza mu bihugu bitatu icyo gihe Kenya Tanzania na Uganda ya maonje akoreramwo jitse kuraba abandi ba jeune entrepreneur bakorerayo ndajayo nderekana nk'umuhinga nanje cyo gemba n'uwa mbere nkano nka finansuma bazo mugaya abwirizwa guca muri izabo abudama cananda bati none nisino ntitwokorana miliyoni 25 kugira ngo dugire societe imwe duhuriyemo turi babiri ndamushiramo Roba nariko naduga ndahinduye rero ntuze naringeze ko zarakundwa cyane ico gihe umva mpuye nundi muntu azaye ikindi gicapu cy'ubuzima mbona kumenga twokorana bigatera imbere jana mu finance dafu yari umukobwa wiwe umukesier ari umukobwa bo wiwe abantu bo baravye ubutunzi je nanje ngiye mu by'ubuhinga ndiyemera cyane ku buhinga naho nizi by'ibiharuro si navuga ati reka bajyana kontrola biranyorohera ntangorane njanja mu byo guhingura ngiye mu byo guhingura urugana mu mezi ane tangura kudahuza kubera amasaha gutonda abakozi bagatonda batevye kugura ihinguro bagateba b'abakobwa biwe ngo barindira umwene wabo ngo abazane n'imodoka yakorera kwa Radaki ko nakora hariya kuri Shanike atangura kuba ibibazo byo gutonda ku kazi tangura kudahuza avuga ati abakobwa ntibashobora gutonda akazi ntigashobora gutangura saa 3 ejo ihingura n'ijyahoma nije nzobibazwa nk'umuyobozi mukuru tangura kutabyumvikana ngo ndiko natwaza umukazi abakobwa biwe icyo gavuye mu Rwanda yasize ivyo yarimwo agarutse turagira inama iranka ko twumvikana position yiwe ariko numva ivyashaka mugana nanje position avuga atubwiriza kunyumva kunaba nyene mugambi nanye n'umugambi kandi society ihomvye je nzobibazo yego kibazo gitangura kuba ikibazo tudahuje burya yaciye ahagarikaho nyene ba konte numva ibitabo byose no yarabifise barugaye njanda kandi mu bibazo by'ubuzima bwo gutera berabi ibibazo bikomeye 2015 wanashaka 2015 January Kampala igihe bavuga iby'imigumuko ngaha mu gihugu batabareba umukandida sende tanga umukandida mutanze Sam January nari Kampala buryo umunsi nyina cerura indege ndaza mu Burundi nta by'imiduga nakoresha indege kuko amahera yanda yafise umugore umusiga muhira ndamusiga muhira ko naba kujya gatatu ariko stili bitameze neza wamawumve nguru zitari nziza bazo bitandukanye mugabo condition nakoze ico gihe mvuye mu Buganda namubwiye tuvirize ngira ndabimure yego ace nonde rupango runini cyane ico gihe 2015 rupango panze 150 gwa rupango guyemera rupango runini gugaye aha nyene ku majya amatafari nyene ku matafari ibarabara ntibari bwarishiremo pape na pavije ririmo condition cyazira ko muhungu nzobona hagira n'umuntu numwe ataruboneretse muhira ahamenye muri make wimukanye umugore muvana mu kinama mukame kujya gatanu nivyo yes nizo mukamenge muca ravuga umutekano nabona akajaga aravuga tubirize nta muntu numwe ataruboneretse muhira bwirizo ko hamenye mugabo udakeka iminsi mike nsanga bamwe nyene nikeka ahubwo n'amatelefone ariko bansaba akazi ngo ndabaha akazi bakomeze kukwegera kandi bakurira no mugore ahubwo nawe nyene acanyumvisha ko no muha akazi nambwa ati mbe orasara twavuganye ngo cy'abagore ngorana mufise ico gihe muri famille ariko banyumvisha ko no mwandikisha bwati no jewe nubu ndiko ndakubwiye nubu ndagusubirire jewe umubiri wanje ndawuzi ibi bintu byo kubururana
biriko birakwega ingorane muri jewe ko ndabyumva kiri ngaho nyene yangeso kwa kundi we yakugwisha mu caho kiri umusore niko nubundi we mukimara kubana yagumye ajyamana n'abandi basore kandi nabivyemera nta nabikwemerera na gato kandi oya nubu nibaza ko avuga ko bamubeshera pe mugabo muri jewe harageze igihe nubu yawe kibibandanya harageze igihe vyihagarika burundu byo kurangura amabanga agenda birihagarika baramaze kugera kubana bangahe bane baramaze kugera kubana bane imyaka ingahe hafi 10 n'umwe mwabanye ryari kuva 2003 2004 mu kwezi kw'icenda 2003 kubandanya twaje kuvana 2004 abaye 2004 yego turaduga twaje kuvana 2014 15 imyaka 11 mu bana 2014 15 niho natanguye 2016 niho natanguye kumva umubiri umaze kumera nabi bimaze kwihagarika twarabanye nk'umwaka urenga hafi imyaka 2 mwafise yo kipicyumba ciwe mudahuza imibiri amuru dukora ko ntabyo numva bishoboka numva umenga ntibinabaho ntabyo nari ngikora daye naje navuze ati je Claudine twahuye ntazi ko ushobora gukora amuru kandi ko bikunda ndiko ndabananye ubuzima bwo bw'akazi ico gihe mpuye no mudamu amaze guhagarika akazi akajya karagacemo nabiciyemo hagati kuko hari mu ubwo buzima nabirenganye gato ko bari bashatse ko ndabivuga ko ariko c'est pas si sujet turiko cyane amaze guhagarika akazi byace bingora ingene nkora ntabwo finance ubutunzi bwose buri kuri konti ibibazo bitangura kuba ibibazo turumvikana kumvikana kurananirana ndagerageza kugwana gukoresha babafone se nasanzwe nkoresha kugira ubuzima bandanye ndagerageza sinzi ukuntu nahuye na Care International hari muri Kenya utwara Care International mu Burundi yari umudamu w'umukenyane ashima ibyo dukora amaze kubishima icace yatwaye carte de visite ama muri Care International yo projet bariko barakora ko ya agribusiness bari babuze umuntu ayikora agomba kuzana umu expert uvuye hanze yego amaze kubona ndiko ndexpose ibintu by'amaproduct atandukanye ico gihe turahura turamenyana ko ndi umurundi atwara carte de visite ico gihe jewe nibananiza ivy'iwanje mugabo ndi mu ico gihe nariko ndakora ivyo nyene ibikorwa vya PAM ndi mu Kirundi Busoni komine Busoni niyo nari nibereye mvuye kuri tele shikamuhira nsanga amatelefone bandondeye ko ndi kuri tele kenshi nta na telefone natwara bandondeye bambuze sanga ubutumwa kuri email bumbwira ko bakunze ibyo dukora bariko barategura projet bashaka ko twokorana bashaka ko dukorana imyaka 4 ibintu mwene ivyo nkashinga amahinguriro nkigisha abadamu mu mashirahamwe ya nawe nuze ngene bo kwiteza imbere bagahingura ivyo basanzwe birimira gatoka ivyo ndabishoboye mugabo ndazi mu Burundi ibintu vyo kwiba ama projet ariko je numva umenga ntavyo noshobora ivyo kubikora siyo lukwiwanje je ndi muri business je ama projet ntavyo noshobora edaye bariko basaba ko nabikora mu Congereza nta bushobozi bwinshi cyane ari bise bwo mu gukora ibintu mu Congereza barangondoza pe njandungika abahinga tegura abahinga bane batandukanye nkuko mu Burundi umenga ibintu by'amoko byarabaye bari mu moko atandukanye n'abarungika baza ku expose ndababwira ivyo bakora ajere nyene bari nigishije bazi neza ivyo nkora ara expose arasigura ingene ninjye ashobora guhingurwa zikaba nk'umuti ibintu mwene ivyo baca barakunda projet yanje ni email yo kumfelicita bakunze umugambi abona arungitse abantu bose umugambi wanje bawushimye cyane none baca bansaba yuko ahubwo bace bigize imbere igihe kugira ngo bavalide projet bazokora muri iyo myaka
manze sumete projet yiwanje. ivyo vyabaye mu gihe umugore mumaze gufata ingingo yo gutandukana nawe. Twari zikiri kumwe ariko bitarenze ko ari muri 2015. Okay. Ari 2014 warashaka gishira 2015 ari muri fin 2014. Bamaze kumbwira ico gihe projet narayitanze. Yego. Ndayitanze ndayirungika imyaka 4 mu ntara standatu, makomine 4 mu ntara. Ndayirungitse barayikunda bayishima ico gihe cace gikurikira ono bwa mbere avuga ngo mahera ni menshi uko yari prido mengari miliyari hafi 3 avuga ngo ni menshi ndabwa to yasimesha ahubwo nuko mutazi umugambi w'iro fond indani yawo neza ko nuko mudatahura ariko barabitahura cyakurikiye nuko barakuyeho baratahura ivyo nababwiye baca bambwira ahubwo kubaye umugambi wa mbere bamaze kwishira imbere abaye washimwe barafelicita okay cegerero mvuye rugu mu Kirundo nacenja Kampala numva muri chambre de commerce ya Amerika ikora i Kampala bari bantumye ko nk'umuhinga muri aka karere yaramaze kumenyekana byo nkora byaraja kumvuga ngurukana bumenyi nda ku expose ayo wanashaka ico gihe nanakunwa n'abantu cyane kuburyo ico gihe nahuye mbere n'abaguzi atunga bashaka nkorerayo mugabo nari ngifise kugara gusa amafaranga sinapfa kwemera icyo ari cyo cyose ndabankira mu nyuma ndagaruka nshitse mu Burundi ntandondera wa wundi ko twavuganye wo muri Care International usanga afise ikibazo ca diabete na hypertension kandi yari chronique ku buryo kuva mu modoka ashobore gutambuka atagize ikintu nk'ibiyoba atamira ashobora nko kwigwa hasi umwanya umwe yagira ipo undi mwanya bikaduga cyane acama ndamuronde aca mu mwanya wa 15 tuvuganye shitseyo tuvuganye twamaranye amasaha 3 yamaye 15 minutes twamaranye amasaha 3 naramwigishije pe ku buryo namwigishinge ninjya intungamubiri zirimo hormone umubiri ukeneye kugira ngo umubiri wubakwe neza kugira zihingurwe ibikenewe mu bifungurwa ifunge nawo bihingura namwereka ati ingorane ko yari nawe yari umuhinga cyane ko yari umu docteur muri ago muri umugorono ibintu byingira umva arabizi arafite byabizi kuko niwe yaraje n'igisata cyane nutrition muri Care International hari umuntu akomeye kandi agiye mu bihugu byinshi kandi iza amashuri menshi cyane kunsumba mbere maze umwana amwe ati jengira ndagukurikirane kwa semaine ndamukurikirana pe abamungagara 18 n'abandi muhiriwe mu ndwi zitatu yambwiye ati ahubwo namba ari wowe wari warandoze kuko kare sinabona ubu ndashobora gukoresha imashini nta maroni nambaye umubiri umeze neza niwe naramwigishirije ibyayingura kugira ntabave bibaza ko ari yari ma produits chimiques umuntu ashiramo abana b'abahinga b'incabwenge umwerekera nko mubwiye ati ndabikwigishiriza après mu minsi mike yacaro nka promotion yo kuja akora muri Sudani y'Epfo Sudani y'Epfo muri byari muri byo kuzana amahoro muri ako karere ubuzima bwamaze kumera neza aca mu mugenzi cyambwiye ati rero jengira ngende koje rero kandi nareje kuyumonta kandi nareje guconnecta n'ababayeri kubw'ivyo rero wowe ntuzosubire gutuma abantu bari we wigiye jewe rero kubera ibintu vyamo kiragiye umenga byari bikomera no umuntu adakunda kuboneka cyane ko navuga ati ntave habaho kunanirwa bitewe n'igihagararo cyane ntumbaze uko wabanyiyumviye ntibambona kenshi ko narumvise amakuru sinzi ko ari byo ariko ugiye kuraba abapartenere benshi ba Care International ntiwabayo namba by'ubwoko bw'abatutsi bibaho utariwe ibyakunda ngaho icyo gihe nibyo nabaye uwa mbere ko kandi wanashaka nta kibazo nakoze umva ntibyari ivyo bintu rero yari bibaza ko bitari byo ntibyari byo kumva wararonse akazi mugara yagize intambara kuko nagiye kuboneka ariko projet yamaze guhera tugiye Igitega yamaze kuronka financement agiye kuzizana maze gukorera natango kubonana nabi n'abakoranye burya projet yiwanje barayitwaye nakoze y'imyaka 2 gusa mu myaka 4
tangura kuba kuko barafinansa prido 250 million ku mwaka kandi nakora mu ntara zitandatu gushinga amahinguriro yego nkigisha bajya ibikoresho byari bya finance manager bayifinansa ari wanje Care International mu partenaire kudahuza burya 2018 maze kuva mu kwezi kwa mbere ushika mu kwezi kwa gatandatu ndiko ndakora financement barayidebloka ndiko ndakoma debloka amafaranga abakozi bahembwe amazu nkoreramwo imiduga na kose ari byo hariho amafacture atabaye eligible ngo ndi amahera bikwiye ntangura kubona ikinogo ni kinini ihinguro nari nuguruye mu rubirizi rinini delestage ibintu by'imiyaga nkuba abakozi bahembwe batariko barakora nkoresha imishahara yiwanje n'andi mahera nkura muri ibyo bintu by'amaproje ntangura kubona ikinogo ni kinini cyane ubuzima buraparangana peneza umugore muri matandukanye kera mu bisanzwe ntitwabana we abukwiye cyagihe 2015 mwaratandukanye aragenda ari ibana aguma muhira arasubira iwabo kandi yakurikirana abana kuko yaje kugenda mu 2017 no yagenda iwabo yego je 2018 maze kubona ko ibintu bitameze neza shit maze kuba Care International yase kumpa amafaranga maze kubona uruhombo rurenga miliyoni hafi 50 avuga ati biraherera hehe nko kwidestress ntanigira mu Buganda naciye ngurisha biro yiwanje yari kwido 12 miliyo gico gihe menga ibikoresho byinshi nagurishije mahera menshi narose nk'imiliyoni nka 6 ico gihe narose nk'imahera nkayo njafata ihinguro ndariha petit frère amubwira kurijera abandanya agerageza abakozi bose narabatahuye sigaye we babandanye bahingurana amasoko nayamusigiye mu Zande aho nafurnisa nkanja mu Buganda nja kugerageza kora ko noshinga y'ihinguriro mugabo d'après ko narifise ingendo yo kuja ku musozi w'amasengesho Prayer Mount weekend niyo keshi nabandi maze yo nk'amezi nk'icenda naronde n'ibyangombwa biriko biragera ko notangura ihinguro naje guhura n'umuntu w'umuvugishwa kandi PV yavuze ico gihe mu byukuri yaravuze ku bintu byinshi cyane ngera aho mbwiriza wagaruka mu Burundi mugabo intumbero nari nabufashe yuko mu Uganda byaza kandi naramaze kuronka na visa kuja muri Qatar agomba mandanye je muri Qatar na visa namaze kuyironka ko nafise aya manuzeye ma passport y'imyaka 10 ndi mu bambere hatangwe kuyironka ni bana batangwe muri kujya kwezi zasohoka ace ndayironka navuga ati imyaka 10 nibereye iyo nzogaruka nabaye ubundi muntu muzima bo nunyuma sinzi ukuntu nasanze nagarutse mu Burundi burya niho Miss twaje guhurana na Claudine ndi mu masirasi ari mu bintu by'integuro n'ubushikiranganje ibyo narimwo wa mujene twaherako w'imyaka 21 yarehejeje amashuri afise umugambi wiwe yahejeje amashuri d'abord ubwenge ku myaka mike ya 21 arafise saludo coiffure kumutanga imeze neza yinjiza byashitse aragwa mu caha ahura n'umudamu amuteza icaha hama kandi bimutuma kubakana nawe aza kwa mu buzima atangura ubuzima bw'urugo n'umugore atarategekanije ariho kandi bivanye n'ivyo umuntu abafise muri kazoza migambi yawe irakomeza urakora uronka amahera amafinance maraza mugabo mu rugo n'ubundi biraba nabi igindi gihe ucufatanye uja kuba muri Kampala uragaruka mu Burundi warugarutse uje kwiyinstara mu buzima bw'akazi hamwe n'ubuzima bw'urugo kugishika ntuwacumenyana koko Claudine koko nico gihe bamenyaniramo waruje ufise umugambi umeze gute guhura nawe byatanguye gute mu bisanzwe umugambi nari fise ari wo nangase gukomeza ku ibintu by'amahinguriro je musanzwe namye mbona uburundi abarundi dushobora gutera imbere atabamahingura hingura ifungurwa twirimira hamanje mu bushikiranganje bugwarukana ariko ndigisha abajene gwaruka gwinshi bitandukanye kugira ngo bamenye ndonke inguvu zo gukora kuko je ubumenyi bw'iwanje nk'umwe sishobora gukora nanje kubigisha nawe rero yandikishije muri abajene kandi sinabari ku byo kubaka narabivuyemo nayo maze ikiringo kirenga imyaka 2 nta mugore nzi none ku ico gihe cyose uvana n'umugore canke utasuye kuryamana n'umugore ntarubwegire usubira guhura n'undi mugore mfata umugambi kuko umaze kubona aho wagiriye impanuka
kubibandanya nabona kumenga kubisubiramwo no gutakaza ingufu ariko abandi bagore mwarahura nabo no cyari ikintu kizira kuko ahubwo nagarukanye ya esprit ya kera nagarukanye esprit ya kera kwiyugara ku buryo ivyo ntashaka kubisubiramo nza guhura n'umukobwa uwo mukobwa nibaza ko ari umukobwa pe nawe nyene yoba atabi kubaganya kumbe oya kuko ntitwari bwahure nawe yego kuko ntitwari bwahure nawe uwo mukobwa nza kwibaza ko ari umukobwa nyene mugabo ikintu cya mbere kizokwereka umukobwa akiri isugi ntiyirekura ico kintu uzokimenya umugabo wawe kugira ngo uzomushike atari nk'abo bagabo bafise amafaranga bakoresha n'amareba burya abakobwa bakiri isugi kenshi bakunda gutakaza ubukobwa bwabo kubera amahera baba bahendeshejwe n'ibyo bigabo mu buzima bubi aba arimwo icyo gihe abashaka kubaho neza naho kenshi bakunda gutakariza ubukobwa bwabo ubundi bwo bw'umukobwa akiri isugi ntiyirekura ugira izo murongo uzo namushikire bizogorana mugabo nawe uwo mukobwa burya naje kugira uku yabaye wa kabiri mbonanye nawe mu minsi mike tumenyanye nza gusanga twasubiye kujya mu ngorane zo kuryamana nawe icegera ari umugabo mugashegeye biranka umunsi wa mbere ko tunabikora bazi guforsa kugira ngo sex uyinjize mu mukobwa cyane ugakura kabihera hamaze iminsi akaca kugira ngo atwaye ndayi wawe utigeze uveresa muri utigeze nabikora aheze iminsi ngo yatwaye ndayo ndavuga ati no gute mugabo mu mutwe nyene ndavuga ati ibyo bintu birabaho birashoboka n'umuntu adakunda kuhakana iyo ngorane ndayifise adakunda guhagara ngo harire ku bibazo mwenga shaka ku cugiye warameye iyo nda ngo mwanya ndavuga none bishoboka gute basi mfanza no kumenya navye mugabo nukuvuga imgenda narisha birakomeye nawe mugabo ico gihe ngeze burya ari mu bantu batumye nzinuka ikintu bituma umukobwa pe kuko ico gihe bisubiye kuba agasubira gukorwa amakosa nka yayandi byaranteye ingorane cyane rero koko burya twahuye sa nukumenga nawe twari muri horasiyo yo guhebana nawe kuko aramuzi ico gihinda wari wayemeye ariko navye mugabo mu macambwira ngo yavuyeyo acambesha ngo yaravuyeyo aheze nk'amezi nk'atatu kumbe ivyo we yararondera yari yabishitseko ucuhura na koko uvuye muri depression y'undi mukobwa naguhungabanije nabihevye wanashaka nabivuye sa nukumenga abashama frani ibintu by'abagore uzobigende ko buhoro nkaho ukiri muhungu usenga imana kumbure mbwari igihe usanga uri umugabo ndubatse ndubatse ubu n'amahubatse ugumane kuko biratakaza inguvu n'ubushobozi bw'umugabo kuko mu bisanzwe umugabo kugira aronke inguvu aririnda ubusambanyi rwose jewe ubusambanyi ndazi neza ko ari ikintu cya mbere gituma force z'umuntu zitakara byaratumye mbaho nabi byaratumye n'ibyo ndiko ndakora n'inzozi uno munsi sindashikaho nabwirizwa kugera kubera intambara nabanje kurwana nazo no munsi nturashika ku iterambere wari ushaka bivanye n'abagore mwagiye murahura nabo mu buzima intambara yagenda ahura nazo zo guhura n'abagore byaratumye ngerageza kuduga bikanga kandi ifise impano kandi ukabona kumenga kandi unasenga kandi ngiye kuranga nkisuzuma nkaraba nkabona n'ikihe cyacu bakiriho conzibira cotuma Imana itampa umugisha ko Imana ikunda n'abanyabyaha ikabahezagira none je kubera iki burya ico umuntu yarahiye burya wihenze ukagihemuka ko na gato kirakubera intambara makusubiye kwitangurira akusubiye kwitangurira ego ushobora na koko ibyo byo guhura na koko wari muhemeze gute mu bijanye n'uburyo bivanye ahacaje mu biganiro yagiye arakora mu bihe bitandukanye nawe ico gihe urumva ko nariko mpura n'impanuka nyinshi z'ibintu n'ingorore byari byarugaye nari mu bukene sinariko ninjiza amafaranga kandi naje kubana nawe nkaho umenga mbona umenga urukiza kuko we yanyereka ko umenga amahera kandi mu by'ukuri mu bisanzwe amaproje narayateguye yategura tubana nkoresha bije yiwe je nta mana ndose amahera mugisha wanje birasa naho umenga uriyugaye pe gose
uriyugara cyane burya nkunda natanga n'impanuro ku bahungu yo kwihenda ngo arongoranye n'umugore ahuye n'umugore afise amafaranga aciya ahitana nawe mu bisanzwe hari ikintu adashobora kuronka burya nakubwiye nti n'ubu usubiremwo umugabo aguma akeneye icyubahiro yego cyane ikintu gishobora gutuma icyubahiro cyo gitakara nkabyemera ni icyubahiro nacyo kubwira ikironka n'ibintu bibiri umugore arashobora kuguha icyubahiro kubera amuru uyimukorera neza kandi umugore aguha icyubahiro kubera ufite amafaranga abagore bakunda ibintu n'icyo gihe wowe koko yakubaha akamafaranga wari ufise eske mu rugo ngorane gusa yabaye gusa je nigushaka kugira deba nini cyane kuri ico mugamvuza akantu gato nawe yibuka kandi byakunze gutera intambamyi tukiride twarakundana bose shaka kubaho keshi tutana na kumwe babaza ngo ndiko ndagira oya arabizi ko nawe nyine kuko nawe hari byinshi yashikirije tutari babiri twarakundana yego mugabo hamaze kwinjira mu muntu yaronse umugezi twimukiye ngaho muri Ecosat ahanyene ngaho inyuma ahanyene muri Ecosat kuri ribarabara gato tumaze kwimukiraho tuvuye mu Gihosha hafi kumutanga hafi ya Mosyo twimukiye ngaha burya niho twaje gutangura kutumvikana no kudahuza yahuye n'umukobwa abakobwa basaturiye iwabo nyene batangura kumubaza iby'ubuzima batangura kubabwira umugabo batangura kumwereka ko atamugabo nongira ngo noba ndonka amahera nkayahereza ngira nk'ahantu ndabizi abari ku maproje yiwe gusa nta bandi bagore ajamwo ni wa wundi umunsi ushobora guhera ari mu nzu hanze yasohotse tuba turi kumwe ibyo ntabyo ndamuzi ntashobora gusohoka hanze tutari kumwe abayibereye ngaho mu nzu abayibereye ku mashini yiwe nari kuse ordinateur mu nzu yarimwe amaproje menshi burya ne yanteye n'inzigo kenshi kuko yarayitwaye amaproje yose arayinyegeza pe tera ikibazo tangura kumubwira ati uyo mugabo yo azoguteranya azogira nabi atangura guza arataha ijoro wakanyumvija ntiyari mu busambanyi yari kubereye kungu ariko arinezereza ridestress amahera nayo wiwe hajya umugabo arakeneye icubahiro mu gutanga amategeko mu rugo ikintu cyose gikoze mu bijanye n'ingene yakoresha amahera kenshi twarumvikana tukiri babiri mugabo hageze ico gihe ntitwumvikana twahuza agataha mu ijoro bugira buce imbere muri boîte yagusize muhira asize ngaho niriwaho tangura umukozi nk'ubu ibintu by'injya bitangura kuparangana gato gufungura mwanyume nkabiheba mugabo harabaho kutumvikana ico gihe bakamuhanura kumenga ati uwo mugabo we hariho regime atari yaramenyereje yashize ku ico gihe ituma nanje ubwanje mo nakumenga ari ibiriko byononeka ihe regime twarokundana twarumvikana atangura kuza agenda agataha ijoro aho kuvuga mbajije kwishurana neza ahubwo ibitutsi iyo regime y'ibitutsi yaratumye mu mutwe byononeka muri make yaratanguye igihe cyo kugusuzugura nk'umugabo mu rugo utifumira ko amafaranga hari bitewe nawe nakuga kurumva mugitangura kubanaho ubundi ho twarumvikana mwari meze mwari meze neza n'amahera nije nayajera mwakoze mariage nziza nkuko bivugwa yuko mwakoze mariage nziza kandi amahera yari guyiwe urubanza gose ese yavuze yuko atani nkwano gusa gihe narigeze kuronka projet amahera make mu gihe cy'urubanza yavuze hari amahera nk'ivy'inkwano n'ikoti biki byinshi hari akazi narose k'imiliyoni 3 ico gihe kafashije nubwo amahera menshi yavuze amahera menshi nibyo niwe yatanze ariko yavuze ko atankwano wigeze utanga azovyibuka ko nazirigara azocumviriza azovyibuka yibuke ko na costume se we nziza yambaye ari je nayimuguriye kwicegera ararose amafaranga akantu gatoyi kamaye amahera uwo mwanya ubundi bwobwo ubuzima nka bwose bwinshi bwo kubaho hakoresha amahera yiwe bamurungikira nyuma n'ibyo mugaha hatanga ukuboneka kutubahana kutumvikana
ndirevorta ndavuga ati no bijo yes ico gihe ni wa mugabo yarafise imigambi myinshi yarakoze imyaka myinshi hari amahera menshi yamuciye mu ntoke ari inganda nyinshi yubatse yatanguje zirakomera zimwe zirasambuka arongerera agenda hanze yongeye kandi guhura n'undi mugore agira gatatu mu buzima bwiwe ico gihe ibijanye no gutegura imigambi byari bikibandanya kuko yakubereye umugisha mbega mu bijanye n'imigambi ya bo mu bijanye n'imigambi ico gihe imigambi yaretse kuronka amafinansement arashoboye kugirana amapartenariat na leta ba ministère atanturasinga na makonvention ndategura amaprojet na ifise mashini umva nari pose nta stress nari ifise ngo ndajya ngo ndagirane ngo nje kwiruka no kurondera ingene naricara ku mashini narakora imigambi kabisa afise amaprojet ane kandi manini yari guteza imbere igihugu financement nizo zagiye kugorana guteba muko kutumvikana ibibazo bitangura ku bibazo umenga ibyo nkoze ko byose wamenga biriko birampunga icyo ukoze ko byose umenga biraguhunga ndabwira abajene baragerageza kwiberabera imigisha turayifise pe bwaragera igihe umenga ibyo uri kurakora byose biriruka biraguhunga mu myaka 4 wabanye na Koko ntiwigeze ukora projet n'imwe ngo uje mugambi ngo amafaranga wireyisise muri iyo myaka 4 wamaranye na Koko ivyo ragerageza kumonta kandi nabishizemo ubuhinga n'ubumenyi mbona ivyigera bicamwe ivyacamwe ngo biduga yo bari kubera ko wari wahuye sofu gusanyira ngo kuva tuvanye nivyo naragerageje gukora ibintu ndabona ko umenga bigiye kuduga bindi bigasubira inyuma ariko ubu sinovanga ubuzima ni bubi cyane ariko urumva ko muri iyo myaka 4 ndabona ko umenga ejo birashobora kugira akamaro igihugu muri iyo myaka 4 mwabanye ukuva yuko nta kintu na kimwe wigeze wimarira oya cy'amafaranga nije amafaranga hama ubwa mbere watubwiye yuko abagore ari abantu bashobora gutuma kumbure udatera imbere imigisha yawe ikwama ivyukuri bikura bisubira inyuma sigura yuko ugihura na Koko ko ari umuntu basubije inyuma impano yawe canke inyenyeri yawe bo sinzi ko ugiye kubifatanya womenga nivyo mugabo jecho novuga ko we muri we mu ntango harageze ukuntu iyi discipline ndabona ko bigiye kuduga gutera imbere mugaje ubwanje amaprojet maze kuyamonta kuyaheza amapartenariat twayakoze yabaye signé ndiko ndarondera amafinansement mu babayeri ukutubikana gutangura kubaha cyo subira muri bya bindi byiwe Ngoregwa yari yarabihevye tangura gutaha amajoro tangura kutumvikana ibintu mwe nivyo tututi ntambara nawo burya ndiko navuga umuntu yaciye muri ico kintu kubikora abona ko ari ibintu bisanzwe kumba ciya bloka bya bindi byagirizwa kuduka byagira biduka uhuye n'umudamu nawe yahuye n'abandi bagabo benshi wewe wihuriye n'abadamu babiri gusa nabo nyene ubwo baguteje bibatse ico gihe ukimenya inkuru ziwe z'urugo canke z'urukundo rwiwe canke z'ubuzima bwe nibigeze ubwira ubwoba bwo kubana nawe ni kihe kintu cyaguteye intege cyo kubana nawe mu gihe wari umuntu afite experience zo guhura n'abadamu ariko kandi ukabuze ati nahura n'umudamu yaho n'abagabo benshi ndazi ko ari ibintu nanje nzoba ndiko ndisukamo burya ubwa mbere bwobwo novuga ko ari ivyigwa byinshi nigiye kuri we ntibaza ko bibaho canke bishoboka kuri wico gihe intambuko yiwe nabona abivamo abiheba kuko muri ntuze zo guhura nawe bimwe muri ko muganiro ukavuga ati ndakunda ibi ndankibi wabona ariko arahindura uko yifata uko yambara byose araheba n'umuntu ariko arahindagurika nta ngoro turashobora kubana kandi turi mu kibano nta ngorane narabona ko umenga dushobora kubana neza atangorane muga close ntoyi gusa ikibazo gusa gitoyi kutumvikana gutoyi akaca agira retour mu byiwiwe ivyo nivyo hanini yabyizize ko cyane nabwo banarifise ko nabona ahinduka mugabo no munsi ivyo ntera ubwoba bwinshi cyane gusubira guhura n'umuntu afise iyo look ngo nje ndagusukiranya nawe kubera iki none amaze gutahura neza narize pe kandi ubu naratahuye ubu ngira ngo biramutse bishikanaho ngo barabusa amazi ubundi Imana yo bimpanira mu myaka 4 nta kazi wigeze ukora ariko kandi muri iyo myaka 4 nyene
ubuzima bwawe bwari buhagaze ku mahera yiwe ku mafaranga yaronka ku ngene ashobora kuronka ni ukuvuga ko twabanye umwaka umwaka tutaragira mariage umwaka tumaze kugira mariage amezi 3 cabira parangana turavana ni ukuvuga nanje kubera kutumvikana harageze igihe fata inyigo yo kuja en contact no umugabo yamurukira amahera ntiyasubira kuyarungika ni ukuvuga ubuzima bw'ishuri baburatanguye tumara amezi 3 tutabana nyuma y'amezi 3 tutabana naraje kuronka akazi ndonka amahera kuko inzu yabamo ngaho yari yaheze avasi yari ko arirukanwa jera naronse amafaranga tutari kumwe ko tari kumwe naronse amafaranga atari make icyo gihe ko naciye no nkamara gutanga avance y'inzu twimukiyemwo kuko yari ko arirukanwa muri iyo nzu yabamwo mahera ntiyasubiye kuyaronka tangura gushagurisha ibintu bimwe mu barafise kugira abone amahera sinzi ko yaronse neza bimworoheye mugabo iranka burya tuza guhura turumvikana turahuza jeje nzana y'amafaranga afise turimuka tangura ubuzima nanga avance biga tucimukira muri iyo nzu amahera yaciye asubira kwibloka buri entreta arakantu uvuye ati mwabanye umwaka mutaragira mariage abanye umwaka mutaragira mariage wabanje ko ari umwaka mutaragira mariage tuzagira mariage mu muco kiringo cy'umwaka mutaragira mariage mwari mubanye neza pe ntangorane nta nukudahuza na gato byigeze biba munyuma muca mugira mariage yamezi 3 tushatwimukira ngaha mu Gihosha burya intambara zaje kuba ariko twimukira agiye guhura n'abandi bantu amuha ibindi byiyumvira akamwereka ko nta mugabo kugaburira umugabo yego oya umwereka kumenga ahubwo yo kwinezereza agesho yego taje umugabo n'umwana wundi nawe umugabo nakeneye ko byose ari wabikontrola bijera nahatari uyo bayinjiza nahatari bazana amahera baguma nako kanuze nahatari yinjiza amahera umugabo n'ubu nejo ngo nico nobwira abajene kuko ikiganiro gihagaze ku bajene yego nuzohendwe n'umugore ngo nuko afise amafaranga ngo mubane nawe kuko icubahiro wogira sico wogira mu gihe ari wakubesheje abani net kuko icubahiro c'umujene c'umugabo kibone ku bwa mbere ivyo akora yinjiza zani y'urugo kuko iyo bari ko bavuga ngo ivyo umugabo ajejwe mu rugo hariho kubeshaho umuryango wose kabiri gukora amuru kumukorera amuru burya nambari umuntu wa mbere anezerwa na amuru n'umugore burya umugabo si cyane ubinezererwa cyane n'umugore rero ingufu kugira uzironke zikwiriye wenda ubusambanyi uryamanye n'umugore iyo yararyamanye n'uwundi mugabo ibyo mukora byose umenga ni nk'ubu nta buryohe birimo rero force umuhungu ni byiza ko yo kwirinda wavuze ko umuhungu akiri manzi burya batinya umukobwa koramu yego atinya umukobwa ari umukobwa akiri sugi n'umuhungu w'imanzi burya ntibashobora kugwa mu cyaha baratinyana cyane kenshi umuhungu akunda kugwa mu ngorane yubahwa n'umugore yego wihenze na gato ukisamara ko pe ingufu zose ziragiye kandi utakaza ingufu burya n'umugisha w'iwawe bwiriza wa Rwanda gushasha ajye bariko baravuga kwidekonekta n'impwemu mbi burya impwemu ujya mugora aba yarahuye nazo warijyata nabizi kuko bajya bajyamanye barafise ibyo bagiye barahamura ko bagira bijya byose birakwataka zijya mpwemu mbi zose wowe umuhungu ujyamanye n'uwo mugore zirakwataka nto yinuze yiwawe wowe rero wahuye n'impwemu nyinshi rero kuko zitandukanye zavuye mu bagabo batandukanye niyo ngorane mu bagore wahuye nabo nico gituma mu mwanya munini maze ntandukanye nawe ari kugerageza kwiyubaka mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri kugira ngo umuntu ashobore gusubira kuba muzima Imana ashobora
kuzamura umuntu mu buryo Yego, bushaka yego, 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 yego. kandi ejo ndazi ko hari abenshi bazobibona Yego. Yes, kuko ndazi hariho ibyo twicayeko Yego. kandi biriko bigenda neza Ibyo mwicaye ko ni byinshi, mwicaye ku buhinga n'ubumenyi butandukanye, mu bikorwa byinshi musanze mutunganya. Urumva ko ejo canke hirya yejo ibikorwa bishobora kugenda neza, Imana ishobora guhezagira uko biri kose. Mu gihe rero witunganije muri ico kiringo. Ndebutse rero kandi ipiripiri nziza, afya pima. Ushaka kuyirya, ushaka kuyironka 69 145 ubusa 30 ikozwe mu buhinga butandukanye, harimwo ipiripiri, harimwo indimu, harimwo amavuta, harimwo umunyu, harimwo tungurusumu. ariko umunyu ni muke cyane utuvuta ni duke Yego. kubera bishobora gutera ingorane abantu uraza abantu bariko barakura ari usanga afite ibibazo byo kutarya umunyu nta munyu wumvikanamo twawukoresheje mu gihe tuba turiko twica imigera ibintu mwe n'ivyo iba ubumara buba buri mu piripiri kugira ngo kize kuba igifungwa citse. Yego, ni piripiri nziza nta n'imbuto zirimo ngo zihave zikugwaza estoma canke iki. Wishaka rero itumeko hama kandi ifise ishobora kumara imyaka 2 atacira idonko canke ngo ntikenewe kushira muri frigo canke ngo inde gushusha canke ngo ugire gute iguma ari piripiri nziza. Murondere rero ushaka ipiripiri, ushaka ifu, ushaka jus, ushaka n'ibindi ni Claude hano onye. Muri ico gihe rero mukibana koko Claudine wari umunyamigambi, imigambi ibiranka kabisa ko bigenda neza, ariko mu gutandukana nawe intandaro yabaye wewe, intandaro yabaye yi kuko bivugwa yuko wagiye contact n'umuzungu yarasanze amafonisa canka amushiramo amafaranga, abikoze kubera ifuhe canke yari kubera iki kandi umugabo atarahari kandi umwabanye mubitse atarahari ngo basaba mushurashutse. Gusa ico kibazo nubwo kije kenshi nkunda kugikwepa nakunda kubika. Gerageza ucishire kugikwefite ariko neza abantu babitahura. Hama tukirenge. Mu bisanzwe umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Kandi Imana ni Imana ifuha. Kandi Imana yavuze ntakagira izindi mana umbangikanye uburyo bwose. Umuntu rero iyo ntuzeye arayifise. Iyo shusho yakuye ku moko isaseriva ku cuma. Mima ko warafusha. Gufuha k'umugabo biragendana kandi bibumbatiye mu rukundo. Wafuhiye umugabo batajyamana adahari. Kimwe mu byabiduteye navuze ko hari igihe we yatewe ngo nishavu ko hari ibyo twavuganye ngo twahurije ko bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga. Yuko yo gushira kuri konte yiwe. Oya ibyo ntibyari byo kubera kuko konti y'amadevize nta n'amahera yigera aja ko ngo agumeko. Amurungikiye menshi n'isenkani canke 100 ry'amadolari y'abanyamerika akacari kuri akacari vunja asubira kumurikira andi yahejeje. None naza kuri konti amatwijere guta atamahera ariko. Urumva ntacyo byari bimaze gusa yarabivuze ariko namubwiye none konti nari kuyijako bimariye. Konti itigere ija ko amahera agumeko. Ija ko amahera kandi avuye ku umunsi ashitseko yacambwira amahera message ubwo yararavuye yaca bimbwira ntiyatora tutari kumwe wanashaka n'ingorane yari iri muri make yarakubeshe yacambwira tukaca tujana kayatora kayavunjisha nkamubwira ivyo yakoreshamo tubona byihutirwa yasigaye akarurisha ivyo we abona bikenewe twarabije inama nta ngorane ntitwabeshanya pe muri iyo minsi kuko ntitwabeshanya nta ngorane yari ihari gusa ikibazo caje kuba habayeho kutumvikana bamaze gushikana na bantu bamuha ibindi vyiyumviro tangura gukora ibintu bimenga byishakiye wenyene najaye ko tujinama tangura gutaha ijoro yasinze yaborewe ibitutsi n'ibitutsi uzi yavuye kumbure hoye n'abandi bagabo yicu tangura no kuvyiyumvira ati yabisubiyemo naranyumvisha ngo ari kumwe n'abagore nk'abakobwa ntavyo yajamwo tugiye none mwijoro ntiwaraba harageze igihe tumara igihe yiryamana n'umuhungu wiwe ntituryamane haramaze nk'igihe hafi nk'ukwezi kurenga tutabana hamaciza gutwara imashini yiwanje arimo amaproje abambwiye ati jya niyo azokoresha mu kontakta n'umugabo n'uriya mugabo ntamenye ko nshobora gukoresha na telefone gati azovugana nawe azokwega byose abimubwire baramuhanura arayitwara arayinyegeza ndayimubaza nagira nje gutanga n'ikiganiro ndayibura
irimo amaproje yose navuga ati umunano w'imashini pe kandi ayibaza ko anshoboye ahubwo reka nanjye ndakwereka aho nyene nje nabirungikira muri iryo joro nyene imashini ndayiburiye turaye ntiduhagaze no munsi nace ndabikora umuzungu baramenye yuko barabimenyeone hari n'umuntu wa Amerika barabimenye taramurondera baravugana boje gusana ndavuga ati burya hari ishuri umuntu yaciyemo kuko nk'ubu nk'akarero tumaze kuvana haheze imyaka ingahe tuvanye none basubiye kuba en contact kandi amurungikira amafaranga arasubiye kuja en contact baravugana kandi barahuza asubira kumuha amafaranga mbwa tukiri kumurumva byaraparanganye ntibyahuza jeranje ivy'iwanje nyene ntibyagenda kandi anje no munsi tutakiri kumwe ibyo ndiko ndakora ndabona ko bigenda neza tangorane nibaza yuko hariho nkarije duca mu buzima bw'ishuri bw'intambara bitumenye ikibazo aho kiri wowe ukaguma uforsa baza ngo naho nyene iyo nza guforsa ngo ngume we ntiyari kuronka amayararo barayaronka ntangorane yarayamurungikira kandi yari yaramaze igihe kinini atayamurungikira je nanje ntitubara ntangorane sinjya amahera yiwe akurabayeho bona usa neza kabisa uyu usa neza nakubwiye no muri commentaire kabisa usa neza ndabayeho yego kandi ndivyo ndiko ndategura ndabona biriko bitera imbere wow ejo bizoja habona neza abantu babibona mani shimwe yes nuko onya ntiganiro kitari gitonya twayaze byinshi bitandukanye ariko kandi muri ubwo buzima bw'ishuri waciyemwo bwo kuhura n'ibigeragezo utari warategekanije bwo kudahura n'abagore icuro nyinshi utabite ugahura nabo kumbura utabitegekanije urakura imyaka iraba myinshi imigambi irakura iraba minininya ariko still ugumuhura n'intabamizi zitandukanye nyuma yo kuvana na koko warabonye ko ubuzima bwa kazoza ari bwiza ariko kandi ishure canke icigwa wakuyemo nike no munsi hari n'urundi gwaruka kugira ngo rushobore kwitunganiriza imigambi yawe ariko rutera imbere ikigwa cambere nabihereye ko ariko reka ndabishirike ko mu mpera y'icigwa ikiganiro ikigwa nakuyemo bwa mbere umuhungu jeune w'imanzi atakubaganye bafise ingufu nyinshi yego kandi afise igikundiro na satana atinya yego yigenjeje neza arashobora gutegura ibikorwa byinshi kandi agatera imbere muga yisamaye ko na gatoyi aratakaza nguvu ziwe nabibona mu bitabo ariko narabyibonye ko mu buzima bwa isi yose mu bitabo narabonye Yosefu resulta kugira ashike kuri rya resulta yashitseko nuko arakiri umuhungu musore tabyigira hura n'umugore tarahura n'umugore yararose ubwenge bukwiye bw'ingana ashobora afasha Egypt iratera imbere kabiri ndabona kuri Dawidi burya Dawidi yataza gutega babana ko acamutegesha iby'abagore ararongora nyuma yo kwica Goliyati mbwa mbere ataraja muri ivyo urabona ko yarafise ingufu nyinshi Imana aramwankiye kubaka urusengero rwayo aramubwira ati ntaco urumwa ndakwemera waraguye mu ntambara zitandukanye bwaragiye akija mu kirobera aragize ingorane gushaka ingufu zimigena kumuherana turabona Salomo yarashoboye ko bidasanzwe arubaka urusengero rw'Imana kiri mushasha akimeze neza Imana imwemera bwarabona ko hageze igihe aja mu bagore bakamujana mu gigwamana ukuvuga uko wifadikanya n'umugore bigigwamana ivyo ibintu byinshi bitandukanye babimukoraniye mu by'impwemu zirakwataka nawe kandi ziraguhungabanya we ntashobora kubibona ari igihe ashobora kubaza ko ari wowe uri kibazo bwari wari ikibazo ntabibone kubera ibyo yaciyemo atazi nicyo gituma yaba umukobwa canke umugore canke umuhungu canke umugabo bamenye ko sex ni inzira abadayimoni biborohera kwataka umuntu byoroshe bakaza kuzimya inyenyeri yiwe ibyo ukora byose ntutere imbere na gato kandi uri kurakora ukirukanga ukibaza ko uri kuragenda bikanga ukagerageza kurondera ahantu ariko haraba intambamyi ukazibura cyo gituma uri umugabo uri umugore ugomba ko umugabo wawe atera imbere akora kandi akazana wirinde ubusambanyi kugiye gusambana n'abandi bagabo umuzanira imigera bituma inyenyeri yiwe ihagarara ikazima
pe burundu yego umuntu akiri jene arashobora gukora ibintu raba Samusoni yarakora ibintu bidasanzwe akiri umusore kandi ari umuntu akomeye gose mugabo umugore yaramugabanije ingufu gushika yaho abagoyigoye gusa Imana ndayikunda no kukanyumira akora yego Samusoni yaramuzuye kubera mission yabwirizwa kuyikora yaramuze ni nkuko nanje no mushimira Imana kuba kuko no musi byo no vuga sindavyirata ngo ni kubera nkiri manzi oye Imana yanzuye kubera yagumye indondera uko yagumye indondera mu buzima bwose nagiye ndacamwo by'intambara nyigeze impeba kuko umutima burya akabuyinamizi narakagumanye ariko none ko tuzi ko uri umukozi w'Imana akaba ari n'umuhinga bose uvuze umukozi urazi ko umukozi sawa uri cyo tuvyita gute uko umukozi w'Imana muri rusange cyo mumenyere va none ukivana koko nturasubira guhura n'uciswe umugore baca n'ikibazo navuga ko kucishira ku ntozeye kiragoye ariko abantu Icyo bavyumvise nzi ni kimwe sinumugabo atoratora ibisusu by'abagore urabona ni uno munsi vraiment baragerageza kubitegura neza n'uburyo babiduza akabivuniza bikaba turasama nawe urabibona sinumugabo agenda araduza idarapo haciye hose urabonye umugore naho Yego. ubona ko baratwambara utuntu mataka kaja hejuru yego ngo biciye byanka ngo ndiko Filipo arahagurutse wapi yego oya sukomeza kirazira gusa ndazi neza vuba cyane ashobora kuba vuba cyane kuko mbwirizwa kwanza kuba ku buzima ko esheke nagize narayibonye urashobora kandi gusubira kuba ku rundi rugo rugira kane yego ndatekanya kuba ku rugo kandi ubwo no kugubaka namaze kwitonda neza uburyo amafaranga yabonetse sishobora kuguma uko ntivyokunda ko nocampa ariko urafise abana nocangwara urafise abana none ugomba ngware Franny kubera kubera umugabo adakora mu ngwara prostate kandi ndakomeye baravyumva kabisa nuze yanje amatestikira arahingura amahormone akwiye nico kunabo gushurashura nico ntashobora gukora muga kubana numwe nawe nyene akaba discipline kandi nkarondera kuko kuvana nawe byatewe n'amafaranga manza kurondera neje tumubundi ko ndanoganza kijanye na finansuma kandi ndayibona nta ngorane biriko bihagarara neza finansuma plus iboneka cubahero none buryo umugabo ntashobora kugira icubahiro adafise umugore bose barakwikurura nkaje nabanye n'umugore amatukavana abanye n'abagore tukavana n'ibyo biganiro twagiye dukoraho ngira ndakubwire ko ufise amafaranga aho abagore baca bakukura akari beza none hamwe ntabwo byirinda ukirongo ntabwo ufise yuko amo kubaka urugo rugira kane rushobora kwanka hama kandi ukazimvira kubaka ku gatanu oya nivyo kwanka kuko igiti kirakora mu jisho rimwe kabiri na gatatu ni rya kane sorry nokora nta gatatu nta kane nta gatatu ko ni wa mbere ni koko uwa kabiri nawo ndi mwagura arakubeshera oya meshi ni ntantu ze relation twagiyemo ndende naciye ndabihagarika mu buryo bwihuta nawe yararongowe yaragize mariage abana n'umugabo ariko ubu je nibaza ko ndivyashika nkubaka nkarongora inguvu ndazifise zikwe zo kubaka zo gukora urukundo izo zirahari koramo zirahari zikwiye nta ngorane n'imwe inguvu ndazifise pe atari za zindi z'amasegonda iminota zirahari zikwiye ugera mu ruzi ukabura hejeje kuroba gukora ikintu ukagikora gushika ku ntuzeye ndiko ndarondera ikashi faranga zihagarare neza umugore ntiramushira mu ijuru rito aronka amahera aronka n'urukundo byose ayibereho neza kuko urukundo je musanze urukundo ndazi ko ndarufise none abandi ntawo waruhungabanije muri commentaire mu nkuru tuzoroho hanyuma none kubera iki abandi bagore bagerageza kugucamo kandi n'urukundo warukora neza kandi bivugwa yuko umugore iyo mu rugo bigenda neza atampamvu rimwe afise kugucamo nibaza ko mu minsi twabanye na koko meme na wa undi wa mbere
mo wa mbere nabitanguye ntabizi abigiyemo ntabizi ntaramenya ibyo gukora mu burya baranavyiga burya shasha menga ari blue burya bintu baravyiga ga Claude ngira ngo nukubona aho uyicisha nyirago borinda kukwereka so burya uzobaze abamujene akiri imanzi anigiye hava yibaza ko ari ikindi kintu abonye navyabaza yes none hajya baravyiga burya nibizabwirizwa kubaha amashuri yo kwigisha abahungu nk'abo kugira ngo abijemwo hari ibyaza abwirizwa gukora amuntu burya irasaba ubuhinga asanzwe bisaba ubuhinga mu nkuru yo hanyuma kugira umenye ibyo ukora ingene ubigenza aho uhera aho uhereza abanyarwandakazi nibo mbona rimwe na rimwe bishika bakagerageza kwigisha abantu kugira ngo bijya inyigisho bigisha nuko babishiramo ngira ngo mvuga ubusutwa bwinshi numbaze yego abantu bakabona ko umenga bishizemo ubusutwa bwinshi ariko bijya byigwa byigishije mu buseriye bijya abahungu benshi barakeneye kubimenya kumenya ingene akoramu umugore kugira asora amavangingo bigenza gute iki bintu mwe nivyo kugira ngo ntutakaze ntuheze n'ingoga wo kwirokira gute wogenda gute ibyo byose abahungu barakeneye kuvyiga babimenye yes ngira ngo tuzogeraho mu nkuru zo hanyuma kugira ngo kumva nimba bikunda bazoshobore kuvyiga muri komante yabo muraza kutubwira yes because iganiro kirekire aho kandi zarimo inyigisho nyinshi zitandukanye muri komante yabo ndabaza ko hari ibyumviro byinshi bitandukanye by'abantu bakurikiranye kuva ku ntango gushika kumera Claude ijambo mo kugira ugaruka nirihe mu gusozera jambo no birugwaruka mu gusozera mugari ko nsubiye inyuma gato ku kibazo bari maze sinabwe haje kucishura koko ntigeze arenga rimwe ricugiye ko narabitoye nabivuze ariko kandi nyuma bimaze kubaho tugatandukana kandi twasubiye guhuza utuntu ngira ibyo nahuye nabyo ni kuko burya ndabwira abagore ntibamenye iki abo mugirana amuru bose ugenda wandura imigere uvuye muri n'umukobwa bimenye yihenze sex we akayihumu ari ibyo arunzemo ibyo bishobora kuzoba intambamyi n'uwo muzohura hari umuntu tugeze kuyaga n'undayaga n'abantu batandukanye ati turyamanye n'umuhungu turatandukanye turyamanye gusa ngo acambwira ngo ngiye kugira ngo ati burya niwe watumye biba ariko bizohera nta kuko Imana irashobora kuba ku muntu gushasha yamaze kumenya ahantu yagiriye ingorane ijambo rimugora nobwira abahungu nibigumye umuhungu akeneye guteza imbere igihugu akeneye guteza imbere urugo rwiwe yigumye yiyubake arondera amafaranga kandi arayaronka kandi agira umugisha mwinshi igihe atari yanduza n'iby'abagore mugabo kandi yirinde kwikinisha no musara abahungu bari kwagira ingorane nturyamanye n'umugore mugabo urikinisha ibyo bintu byo kwikinisha kuraba cyane ibintu by'ibishe by'amaporno bigatuma ubushake ubwonko buhindura ibyiyumviro kaca usanga aratinya ntashobora kuza gukora muri n'umuntu akaca atangura kwikinisha ibyo nabyo nyene biraza konona udutsi tumwe tugenda tugira ikibazo ibyo byose rero biratuma utakaza ubushobozi burya umugabo kugira aronke inguvu icubahiro umugabo akeneye icubahiro mu bintu byose wobamwo utaronse icubahiro umugabo ntibikunda kugira rero nk'icubahiro keneye amafaranga kubona amafaranga keneye gukora amuru neza ibyo bintu umugore arakubaha mugaye hagize kimwe kiburamo bose bavyanse Claude ndagushimiye cyane kwanya washoboye kuduhereza nibaza ko abantu benshi bize nanje ndabakengurukiye cyane kandi gose kandi nkengurukiye abariko baradukurikirana kumbure hariho benshi banyimbiye kutariko canke bakanyibaza kutariko Claude rimwe na rimwe bavuga umunyamahoro je naho mbaye nuno munsi aho mbaye ngaha mu Kigobe n'abantu bake bazi ushobora kwirirwa mu nzu umuntu agira abagenzi bake ataja kwirigara umuntu avugana n'abantu ibintu bizima kandi ndagira ubushakashatsi cyane
nta nzigo mfise sase mudakubwira yego umuntu umwe niwe yambajije twari ko turabonana twari duhuye n'uwo muntu kandi si umwe si babiri abantu bose bakuze baca bambaza ambonye gusa Claude ni wowe uhora utwigisha bijya bintu byose none ko ukiri muto wabimenye gute ndi umuntu rero atigeze atakaza umwanya yakoze ibyigwa n'ubushakashatsi imyaka yose yego imyaka myinshi namaze mu byigwa n'ubushakashatsi umuntu agira ubushakashatsi cyane yego niyo mpamvu ntaboneka kenshi kubera inzigo oya yego ubushakashatsi ndabukora rwose yego nibaza ko abantu bazogenda barakumenya buke buke muganiro tuzogenda turakorana bamenya n'imigambi yawe n'amaproje menshi ugenda uratunganya ndabashimishe negose mugihe mwese madukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpere yari Claude umwe mu banyamigambi umuhinga afite ibikorwa byinshi asanzwe atunganya nabahaye contact ziwe umukeneye akeneye ipiripiri n'ibindi byose mushobore kumwakura asante sana